bakundisha BMBC ndasuye kugaruka kugira ngo tubana tuyaga kuri ca kibazo kijanye n'abantu bakwiza amakuru atariyo ku BMBC. Twarabwiye imvo zitandukanye haba bariko batangiriza kugira ngo abi wabo ntibadukoreshe biyumvira ko bovyungukiramwo. Twarabonye ko hariho n'abandi bigeze gukora mu BMBC bumva umenga borivuga nabi hanyuma ntiroranirwe byo rikora canke abantu bakajyanka. Twarabwiye kandi yuko hariho n'abantu batwitura batiteguye hanyuma tubabwiye amakuru y'ukuri y'amafaranga n'amashusho y'ibintu bagwe kubaka twese ndivyo batubwiye kubera babona birengeye uburyo bwabo aho kuvuga bati tubwire dufashe kubaka ivyo dushoboye mfisa naya agaca bagenda kukwiragiza ngo turazimba mugabo urumva bose bari kwera ababi nabo bavuga ngo ntidushoboye. Rero ubu naho nagomba hari iciyumviro n'icyo cabiyumvira bati none ko wumva hari abantu benshi bakuye hasi bo gucafuza cyangwa BMBC rikundwe n'abantu benshi murabizi bona ngahande kwishantier bona ndi muri ino studio ndiko ndabahera nk'amakuru aha ni mu biro byo kuri chantier bona n'amapla tiko turubaka inzu y'umukiriya mbere inzu usanga ari nk'iya kangahe y'umuntu akaduhaye avuga ati ya mbere mwayikoze neza ndabonye n'indi etaje mu yubake. Urumva vyerekana ko turi abantu bakora ibishimo. Rero umuntu yo kwimva ati none amakuru kwaguma akwiragira hari nta nkurikizi ishira abakiriya bacu botekana abantu bakunda BMBC botekana turasigiye ko atari ivyo dukora neza cyane ku buryo mbere n'aya makuru n'aya matoda twakoze amakuru dukoresha twayaronse biciye ku bakiriya bacu bari mu bihugu bitandukanye za Burana za Amerika aho batubwira bati jewe muri kubankora umugambi wanje neza mugabo numvise umuntu ambwira ibi nibi ni kuvuga rero abataduha akazi abantu hari tabarabi ivyo dukora mu BMBC bamenye yuko turabakozi bakora neza sabakozi baberanda taje no gukora nagakosa mugabo twe nta makosa y'ubuhemu dukora ku kazi dukora nta busuma dukora. Nukuvuga ntibo usanga twakubakishiriza inzu yawe ibi nabiri yabitari byapanzwe niho ushaka gusanga twubatse amazu yacu mahera mamwaduhaye kujya bihora bishika ku bantu bamwe bizigiye aho batari bakwiye gushinga imirimo ko twege dukora akazi kanditse amasezerano muduha akazi mwanditse neza nico gituma mwumva n'abantu batuvuga nabi nta mukiriya numwe wacu arimo kuko nta muntu tumaze gukorana yo nk'imina twagiriza gushika ku rugero rwo kuza kutuyaga mu bantu tukora neza turatanga amakuru neza turashobora no kugera ibibazo byaduka mu kiringo c'akazi neza kuburyo umuntu abona ati abantu nituye si ibintu byo bikimenyane si ibintu vyiki n'abantu ibintu habaye ingorane ikosorwa sivyo kuko ingorane twege irenze urugero rwo gukosorwa twaje dufatwa n'amategeko turishira hamwe jemewe n'amategeko. Kandi abantu bamwe badushinga ibikorwa banje no kuraba ushode dufise guko twoshobora nko kwashumbusha ibyo baduhaye byononekaye mutekana. Rero ibintu bimeze neza hanyuma twarababwiye nk'akarorero kuvyerekeye abantu tuba twageze gukora mu BMBC usanga batakihakora kubera iki batanga batakihakora inkubira nyine cyo nyine twanka yuko umukiriya wacu yoshavura turashaka guha umuntu responsabilité yariza amashure twaramugiriye ama formation interne hanyuma mugabo umuntu ukabona ko vision yo gushimisha abakiriya bacu yo kubaka ibintu vyiza atayadelako atayumva kizo uzosanga ama entreprise amwe ngaha mu Burundi hari abantu bakoze ko aradukorana twigishije umwuga nibisanzwe sivyo natwe twakaciye mandi ma societe mbere ko tugira BMBC ibe ishiramwe rikunda mukunda. Rero uko kuntu twemeye no guheba n'ubucyo dufitane n'abantu kugira tu defend imigambi yanyu nivyo bituma beshi ahandi ngaha kwishante ngaha Bujumbura hari nka zinga ngaha Bujumbura ziko zirubakwa hari zine mu gihugu hagati ziko zirubakwa dufite imigambi myinshi ziko turategura abadukurikirana barabire dufite amazu menshi twahejeje kubaka ayasanzwe amazi ageretse
aya kijambere amazi agereranye vyose babiduha kubera yuko twege ntituyaga amasigara cyane ntituvuga abiri ico tuvuga cyo gikora. Rero twaremeye urumva n'ubucuti dufitane n'abakozi iyo tubonye bwo konona ibyo mutuzeza turabahagarika. Aco gituma ubona abantu bamwe twige dukorana canke inshuti zabo bashobora kutuvuga nabi. Iyo bishitse mukabura nabo bantu shamuza mu dutumbere kuko turafite des solutions zitari heshi tusha gutuma mutekana mugashikana ko byo mushaka iyo maduhaye amahera yanyu kugira ntimuhombe ngo mufate ku makuru mwumvite mwibarabara muhave mutuye mu mugambi wanyu tubaze muti ibi nibi murabizana ibi nibi murabifise ibi nibi murabifise muranyereka ibi nibi nitwabibura muce mutwimakaza ntihagire umuntu azava bihomberamo ngo atime igikorwa kizeze abatabishoboye canke abikizeze abantu batatuma tekanirwa kubera makuru atafashe avugwa n'abantu batarigera baduha akazi canke badashufite ubushobozi bwo kudukoresha. Turabwira imvo zitandukanye zituma bigira mu bigano biheze hanyuma rero atwitumberere murakoze. Ubu naho ubukurikirana canabishura ku kibazo cerekeye n'igituma aba bantu naho mwumva iyo bari bonyene bari mu miryango yabo batuvuga nabi nta numwe yubahuka kutuvuga kuri internet kubera iki iyo mwubatse ngubake neza.